bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatanu ni kugenekerezo rya 15 Munyonyo umwaka wa 2024 mu gatondo hitezwe ko azogwa imvura hongere hacemwe n'ibihe vy'izuba mu ntara ya Kayanza, Ingozi, mu Kirundo, Imuyinga, mu Karuzi, mu Cankuzo, mu Ruyigi hamwe no mu ntara ya Rutana. Ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi citezwe mu ntara ya Bujumbura hamwe n'Imwaro. Ahasigaye hakazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi hazoba ari mu ntara ya Gitega hamwe n'Imwaro. Ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri °C 13. Ku muhingamo hitezwe yuko hazogwa imvura mu ntara ya Kayanza hamwe n'Ingozi. Mu Cibitoke hazogwa imvura hongere hacemwo n'ibihe vy'izuba. Mu ntara za Kirundo, mu Rutana hamwe n'Imakamba naho hazokwakayo izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahasigaye hakazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Hazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Ibujumbura. Ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri °C 27. Mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:40 rirenge igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 5. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.